Kabo mbonye ariko aratambuka muri bataregana ntatweze bararyohera bangera ukuntu bameze n'ukuntu n'ibintu bagira like nkuko kwa umeze je iyo vie yawe ntayo noshobora ntavyo ushobora nk'ubu trésor ushobora kugira ngo ja nizeye ko ibintu bwenge bwaje ariko biri biratari ivyo iki oya bwenge bwaje oya okay babari numbwira ico kintu imviri yawe cyari umuntu waje niho kuguruka mu kivuge oya of course no babarisha mbere na mbere no kwibaza ni igiki yagiye kurundira kujya mu ngo rero yo gukora divorce fata divorce tuga dushingire kububakanye niki umuntu mwubakanye yokora ukumva yuko hanya ni divorce ico cago yo kujya kwanza kugenda kuraba hanze no kunteza ivyago yagiye kugira effort niki ndumva yuko ico no cihanganira mu gihe no mufata yakoze ikindi kintu ndumva yuko no vyihanganira. I wish you good morning. Good morning, Ringo. How are you? Fine. Are you good? Yeah, I'm good. Kuri kuragira. Numbaze imishatsi yango. Yafashe amahereni. Ari ibintu abahungu badashobora gutahura ku bakobwa. Abakobwa rero reka nsabe cameraman atweke. Abakobwa hari ikintu bakunda kugira. Basi abakobwa je barandyohera. Ntibandyohera ngo nukubera abakobwa bandyohera. Bangera ukuntu bameze n'ukuntu n'ibintu bagira like nkuko kwa umeze je iyo vie yawe ntayo noshobora ntavyo ushobora nk'ubu trésor ushobora kugira ngo ja ntundabisheko kamera ushobora ngo oya donc arukura imene bishyize mutuntu novuga gute nakabonisi ya katuruba mugabo rero tutagiye kure hari abasore asigaye baturusha oya reka baje bahungu n'abahubera bameze kujya ndashaka ndavuga ikavuga kuri kintu kuri baje bahungu baje bahungu mugira abakobwa sivyo imagine we uri kurifata you still having the sex maskire sivyo mugabo uri hinduye neza ubaye umukobwa bro are you sure yuko bimeze fresh we uri normal kubera yuko Imana izokubaza ibintu vyinshi ya muhungu we wigize umukobwa Imana izokubaza how much reka nigize umukobwa kuko hariya ivyangombwa Imana yamuhaye biguma ari umuhungu uracari igihungu n'ivyanwa ku munwa umukobwa gute kimwe gusa bafise amafyeri nubwo gwobigira ruragira nkuko kujya bagira n'ubwanwa n'ivyanwa we n'ivyanwa wa physically ni gihungu akiraba kifise imaguru menga kina muri bumamuru canke muri egre noir jewe ndabona yuko ari ibintu bitaba bitangaza abantu benshi ukagirane kandi n'ukuri jewe sindabashigikiye mukabo mbonye ariko aratambuka muri bataregana ntatweze bararyohera omwe nenda imande bagere ko mu bahungu bane bakobwa banadufise abakobwa bobo niyo yo nakwigiri umukobwa nubwo abakobwa boba aba lesbienne aba lesbienne two kugira abahungu basi birahakuno bibatesa umuhungu umukobwa ameze nk'igihungu hari ukuntu usanga bimutesa nyene n'ikini igihungu nyene haje par exemple je birakuraba ugasanga rumera igivugi sivyo mugabo nubwo umukobwa yo kwigira umuhungu bigakunda umukobwa yagize umu lesbienne armera ntupfa kubishona ngo ntupfa kubimenya neza hariyo n'abahungu hari abantu ndapfa kubibona hari abantu bikomeje di urugendo baravye oyasi eko basi urakabigira uri wa muhungu ari wabigira pana bigirirwa sizi kuri ko yabitahura neza yose nababwa basi nizeye ko ibintu bwenge bwaje ariko biri biratari ivyo okay babari numbwira ico kintu imviri yawe cyari umuntu waje niho kuguruka mu kivuge oya gira n'ukuri okay humeka vuga sorry pepo njiza okay ndashobora kivuga yego vuga ngiye kwimangira neza Jesus araneze ibintu imviri wasanga ari byagira uvuge uyumviriye ikikono rekaye ibinivyo reka shibira bakuzi bakaje muri cafe reka shibira n'ubuso bakujye kire kiganiro turi mu mwanya mize wa WhatsApp today ati no musi muri WhatsApp today tuzakuvuga iki tuzakuganira iki tuzakuyaga iki Trésor araje bwashe kutubwira ati mbego no musi tuzakuyaga iki mes amis tuzogana ikintu
je sindakibamwo mugabo basi ndamaze okay reka nkoreshe kuno kugira n'abajene n'abahungu n'abakobwa mwese muze kwisangamwo gusa sibo tuza kuvuga ko cyane gusa namwe muramaze gutanga ano masezerano yuko umukobwa mukoresha se umuhungu mukundanye nta na kimwe ari ibintu yokora mugaca muhebana ujya mu datingana mugo twe dushingire kububakanye niki umuntu mwubakanye yokora ukumva yuko hanya ni divorce iyi basi ntumubabarire gati kintu wallahi gatatu sino kubabarira ati kintu je from akirananiye kwihanganira ahumera nigiki je na hostinze ikiganiro rero namaze guhostinga ikiganiro na presentation sishangira ko n'interpretation ubona nite mu mutego ku buryo nyakubahwa ravye video ati voilà wabonye donc il va se protéger ku buryo bwuko ico kintu azovuga ati no nabonye yuko Ahmera aragitinya ntagikunda Trésor mu bisanzwe kubaka navuga yuko ari ikintu gikomeye cyane urugo ni ikintu gikomeye cyane urugo turetse yuko ari umugambi w'Imana ni na projet ndende cyane sivyo itigera ihera ni projet itigera ihera kandi mugiye kubakana muvuga ati mu mahirwe no mu marushwa mu magogwa bire handi hose baturi mugabo hageze mu rugo donc mukiri muri datingana mukiri muri fiançailles muronderana biba bishushe biba biryoshe gushika mu rugo hari cuba wiyemeje kuri mugenzawe usanga udakoze sivyo ni kuvuga je ndashobora kwiyemeza tiko twa datingana nkamubwira umushikana wanje urumva nibi jewe nzokuba hafi nzokwama hafi nzogutega ugutwi nzokumviriza nzokuremesha ibintu nk'ivyo onye mugabo bimaze gushika navuga theory kuvuga no gukora n'ibintu bibiri bitandukanye hari ikintu kimwe bamavuga ngo iyo abantu bamaze kubana ngo mu kirundi bavuga ngo inda zimaze kugenderanira ni kuvuga urudagwi wanje rukagendera gwiwawe bakugarusira akavuze ni kuvuga inda zamaze kugenderanira abari autre chose abari yindi réalité ni kuvuga abari ubuzima bundi butanguye rero ni utangura kudekuvra cyangwa isi kubona uwundi uwariwe ndakoze amabetise cyangwa ndakoze ibiyashukanaka aranihanganiye ni utangura kumubona icyo mbere na mbere je ikintu ca mbere ntashobora kwihanganira n'umuntu ambesha kwisangara kubesha warambesha ikintu cyo tuma divorce kandi benshi bibaza yuko coroshe kuko wewe ico tuma usambura nico tuma jewe nsambura sico kimwe jewe ndumva yuko ikintu ca mbere cyo nsambuza nukumbesha sukumbesha comme tel ni kumpisha ndakunda communication ndakunda ikiyago ndakunda kuganira ni kuvuga umuntu acumura umuntu akora amakosa jewe sinera we ntiyera akaro kutuntu tubiri gusa ukisanga okay nivyo ndiko ndakubwira niho ndiko ndaza donc jewe sinera ni kuvuga jewe naho mushinga nayo wanje no mufata yagiye kugira effort niki ndumva yuko ico no cihanganira mu gihe no mufata yakoze ikindi ndumva yuko no vyihanganira mugabo mu gihe no sanga hariho ikintu c'urugo kiraburugo nategerezwa kumenya mugabo ntamenye ndumva yuko no cihanganira ikintu c'urugo ategerezwa kumenya mugabo utamenye Ahmera sindiko ndagutahura neza uturoro tutuntu nka tubiri gusa wo kwisanga kino kintu yarakimije swat yaramishije yuko yarafise abana babiri cyangwa se umwana nk'akarorero kugira umwana mu gahinga sinobifata ko ari kosa mu gihe yabimbwiye nuvuga ati wagiye mu ntege nke wabimbariye guca bimpisha nico kibazo jewe donc kubona yagiye mu gahinga akarenga ibigo ico sino gihagarara ko cyane ahubwo no hagarara ko yuko yagiye kubikora hama akagira ikindi kintu kiza kizokonona ubuzima bwajewe nawe urumva bwajewe nawe kuko attention hariyo kugenda kurenga ibigo ntagira ingaruka nimwe iba ico ni sawo cihanganira hari byo nawe namenye ngahe reka tuza kubimenya kubera haba habaye ngahe
haba habaye ingaruka donc hariyo rero kuja kurenga ibigo hakavamwo abana okay Sivyo? Ahmed zakubaza mu buryo bubiri rero Yeah. hakavamwo abana ni kuvuga havuyemwo abana abo bana deja gucanga abana ico kintu sinshobora kucumva gucanga abana nubwo kinyumvishamwo mugabo hisiri your husband aguma ari umugabo It wawe is my husband mugabo yakimishije Ahmed par exemple nari kwiproteja nkaproteja jewe n'urugo rwanje n'abana banje kuko urumva uwo mwana niyazaduza gutorana mu banje of course jewe ndiko ndabaruhira uno munsi kugira abana banje bazoshobore kuba ubuzima bwiza ati cyahaze uwundi yagiye kuryoherwa hariya kugira effort aje gutorana muri vya bindi vy'iwanje do you understand that I understand that yeah None- none kuki nshobora kubyihanganira yuko jewe yagiye Uvuze- kwenjoyinga hamajije kwenjoyinga Uvuze- agacaza kugira ashobore gutorana ivyanje jewe narondeye uvuze ngo akumera ngende nkore cheating ndagucheating ndaguca I don't inyuma care. sivyo mugabo then cengaruka rubwira ati akumera I'm so sorry I've done this Ati nagikoze Yeah. naguciye inyuma wa mukobwa namuteye inda ya ati akumera ati akumera je nawe twateye inda wa mukobwa umvirize ndaguhinkura itonde rero hano niyo shaka kamaranga mutima adakora rero sivyo yeah. akumera calm down and think about this twist Nobabara. shimvire ko kabiri Trésor nobabara Of course. nobabara cyambe nambe no kwibaza ni igikege kurundira ya ngingo rero yo gukora divorce sinofata divorce kuri uwo mwanya aha Trésor urafata divorce we nuko wabimenye uraza abantu birirwa ngaha onye baracamwa abagore babo utabimenya aho ni kuvuga yuko hoba habayemwo ikiboneka preuve yuko yagiye hanze sasa okay ni kuvuga rero yagiye hanze nkabona preuve yuko yagiye hanze Ujya mwana n'ubundi azogaruka. yihutire azoza mugabo niyihutire kubimbwira kuko nyamba hari precaution cyangwa ikwikingira ashobora gushiraho ngo mada nateye oya arabivuga Ngoma- utabivuze naho ngoma da ureka nateye. kubivuga umwisho n'umwisho ndabimenya ngo mada nateye ehe ureka kubivuga mugabo umwisho n'umwisho ndamenya yuko wayiteye sico gusa urege donc atiko tuvuga yuko kuko nyamba ari ikintu abantu benshi bibavuga ngo je sinomubabarira ngo yagiye ngo hanze ngo je mugore wanje sinomubabarira yagiye hanze mugabo wanje sinomubabarira yagiye hanze mugabo mugasanga n'uwo muntu ariko arabivuga yirirwa arabikora kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu niwo utwara n'idarapo ry'ababikora mbega ivyo ntumurimo nibiki jewe ndumva yuko umuntu ari umuntu intege nke Zirashika. ari intege nke kandi twese ducumura kandi Imana ikatubabarira sinumva ari ikintu jewe ntushobora kubabarira umwana w'umuntu yuko cobaho kimwe gusa ndakubwiye yuko ikintu combabaza kikanahakwa no gutuma divorce ni kumisha ivyo bintu ibaze yagiye kudatinga yagiye hanze aragwaye ingwara arabimenye ko yayigwaye ntabikubwira ntabimbwira ushaka bikubwira bigere gute abimbwira ufata imitsi we ni we okay erega zozinyanduze kuko we ni we mugabo jewe nawe turi bamwe muri bamwe Yeah. rero mubwiza kuba umwe nyene tumwe mugabo ntidusangira ingwara kuko niwagiye kuzirondera kwereka je ntagiye kuzirondera okay muri ico gihe rero azoca haba yindi conflit mu rugo yindi conflit familiale yindi zoca yaduka nobanza nkivuza uzivuza then kandi muzogwa mubana uwo mudamu uwo mugabo abimbwiye kare ariko muzogwa mubana n'ubundi kandi sangwazo ari kumwe nazo atabimbwiye kare novuga how will you protect yourself kandi uziko yagwaye then azoja n'ubundi kugushiramo za ngwara Mingo I am sorry mu gihe abimbwiye hakiri kare ndashobora kwikingira hakiri kare ndashobora kuvuga ati byabaye mugabo yagarutse agatsima kagarutse karanyiyumvira ko yuko nategerezwa kuba victime y'ivyo yagiye gukora uravyumva ngaho ni kuvuga bimishije abakoze amakosa abiri nivyo ndiko ndakubwira sikosa rimwe n'amakosa abiri afatanye yo kuza kuguteza ico yo cago kuja kwanza kugenda kuraba hanze no kunteza ivyago hariho umwana hanze yateje ivyago jewe ateze ivyago abana ni kuvuga yisha urugo rwacu rwose mugabo ari biri hagati yacu ndamubwira ati okay wagiye hanze sawa okay ingwara wazanye ndavyumva yuko wagiye uragwara ngatubanze twivuze nyakubaho hama je namwe twice twicara ndakubaza ico wagiye ari ingwara idakira rero ari ingwara idakira muzoyisangira kumera reka ico kintu baze none ndakubaza ikintu kimwe ndivorce je shikira uzojuvumira niba ndiko rabwira ati uwo n'umugabo wawe aho ni mu gihe yabimbwiye hakiri kare okay kana ikindi kibazo rero ico cambere cyane nabwiye ko nza kubaza mu buryo bubiri uwo n'umwana yaje hagusanga umwana rero nawe waje uhamusanga utabizi ko mwana wahamusanze ukaza kumenya yuko wahamusanze mbere nyuma aho no gifata n'ikindi kintu kirenze like how murabana ujya mwana akugeti rero akumera igihe twari ko turadetinga
niwabona yuko uwo mwana akenewe yuko ndamumenya oya ntihari bwagere wari gucunyanka nego ushaka kwa Eh. rero udafashe risk yo kumbwiza ukuri tukiri muri date tukironderana ni kuvuga yuko atarukundo nta cyizere donc nawe rero aho- mu gihe utazosubira Aho. kunyemera muri kiriya gihe ubimenye n'ivyo byose kandi twamaze no kubana ntiwigeze unkunda Trésor urugo rwubakirwa kuri confiance icyizere of course niyo ariko Icyizere. umwanya wa nyawo kubikubwira niho ari bwagere umwanya wa nyawo ushobora kubimbwira muri fiance hamwe na byashushe nta mwanya nabona wari ukwiye wo kubikubwira ni kuvuga umwanya mugabo wo kumenda warawuronse of course Okay. pana kuguhenda wo kukwereka urukundo ndagukunda kijya gihe urukundo nyabakirwa kumenda yuko ufise umwana nzoza kurera kijya gihe Trésor umwana si kibazo ujya mwana Nubwo n'uwanje bufise batatu, zomutunga nubwo bufise batatu nobakira nkabagira banje Amen. mugabo mu gihe wabimbariye hakiri kare wowe ufise amahame ugendera ko yuko utashaka kuvanga abana of course nimaje kuvanga abana nashaka kuvanga abana mugabo ndamukunda nivyo mbwire n'abakobwa n'abagore abakobwa bakirondegwa abana ndiko ndavuga bo kuvanga abana nibajya abana baza badusanga mu rugo nkaja kurondera umwana hanze cyangwa mugabo akaja kurondera umwana hanze mugabo abana umugabo mba naramusanganywe ni kuvuga nemeye uwo mugabo nemera umuryango wiwe nkaba nemeye n'abana yavyaye ni kuvuga ugiye muri urwo rugo nugiye kuba mariye n'umugabo gusa n'abajya abana bagiye kuba bagiye kuba responsibility yiwawe nico gituma ndakubwira yuko ivyo abantu baba bakwiye kubivugana hakiri kare ku buryo umuntu yitegura psychologiquement mu mutwe ukitegura ati okay ngiye muri urya rugo ni kuvuga yuko ntazokoroherwa Armela I don't think about this like ntabwo nigira niyumvira yuko jewe Sinumva nibisanzwe niba afise umwana nje nakubwira nkitangura ikibazo je nshobora kugira sico wotegeza kugira ufise umwana je ndakubwira yuko nshobora kwihangana infidelity mugana nshobora kwihangana umuntu wabeshi ubwo bubeshi ya wo kwihangana ibindi bintu byose nshobora kwihanganira yuko wamishije ikintu si mbona yuko kinkora ko mu buzima genda utembere n'abagenzi genda unywe genda ugire ne byose mugasa nshobora kwihanganira mu gihe hari cyo wamishije kinkora ko personnellement impossible ariko Armela like impossible umviriza sho gukonvenka kunabura nta muntu numwe yama ntahura iyo ndabivuze nta muntu numwe nahura nuri wa mbere mugabo je ndakubwijije kuri nta kintu kimwe kitababarirwa nubwo jewe mvuga yuko nashobora kubyihanganira ikintu kimwe no babwira nuko nawe uri kurandaba uri umunyamafutsi nigiki utokwihanganira mu rugo mbega imana yacu kwitubabarira ku munsi mbega we nigiki utokwihanganira mugenzi wawe kugira ushobore kubanzanya mwubaka na cyane cyane kuba wavuze ngo mu mahigwe no mu marushwa ari amarusho geremo kuvuga ati Yesu shaka zambaraga zawe rero ziva ku irembo ry'ijuru mamwo saba imana intege saba imana inkomezi saba imana imbaraga zo kubandanya rondera izindi strategy zo gushobora kuronka amahoro zo kugira yaranje mugabo ugo rugo nubwo wasezeranye abo bana ntubatandukanye na se abo bana ntubatandukanye na nyina gumamwo of course so mwumvise yuko sometimes birashobora gushika ugasanga maybe umuntu arafashe ingo kanaka ibi nivyo akomera ashobora kuvuga ati jewe mu gihe byabaye nkuko vyongora kwakira kino kintu so narafise ubundi buryo burimwo yuko vira kino kintu yagikoze sinocihanganira hari n'abavuga ati rero ivyo vyo kuvyazwe tunavyihora iyo nindi ntambwe ndize yamufata yanci inyuma hoho yarenze ibigo yo ni finale ho naho igihe bari divorce aho yindi yihuta ugasanga ndavuga ati kukumva mpamagaye mwizina naho nyene akona kagaye niyo nayo ni divorce nabandi nibindi kujya ivyo kurya bihoze umugore yangaye iyo ni divorce uriko mukina je yahe ivyo aho urumva namwe gusa nabo namwe nyine nabo batahure nabo nyene naje sinitahura nivyo navuze ati mu mahigwe na hehe no mu marushwa nta kintu kimwe kwiye kugutandukanya n'uwo mwubakanye so nukuvuga yuko rero mwaruno urugendo mwana maze gusinyirana n'umuntu ati ni wewe ni jewe turatanguye turagiye akiri cyose muzoheramo muri urwo rugendo nikirizoza kibakomeza apana kibadeturiza cyangwa se kibasambura higa imbaraga zose zibaho zicogega ngo urugo rwanyu ruzirugire inkuru nziza rusize ku musozi yes hari umwanya wa WhatsApp today rero yari Trésor Mingo ndetse nagira neza kaza kumera hasta la vista